kw'isoko. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Ingingo ya 95 y'ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi itegekanya ko igihe batanguye kurangura amabanga bashinzwe n'igihe bayarangije, umukuru w'igihugu, icegera c'umukuru w'igihugu, umushikiranganje wa mbere n'abagize urwego nshikiranganje bategerezwa kumenyesha vy'ukuri amatungo yabo mu rwandiko bashikiriza sentare ntahinyuzwa. Iyo ngingo gushika no munsi ntirubahirizwa nabo baramutswa Uburundi. Mbega none bishobora kugira ingaruka izihe ku butunzi bw'igihugu? Iryo honyangwa ry'amategeko n'abari bajejwe kuyubahiriza ryoba rifise ingaruka mu bijanye n'intwaro? Mu kiganiro kw'isoko twarondeye abahinga mu vy'ubutunzi no mu vy'amategeko. Muri kumwe na Byagahungu, kaze. Aboteje imbere Uburundi nibo nyene babufukamye mu nda. Agishika ku butegetsi mu 2020, Evariste Ndayishimiye yasa n'uwitwararitse ko abategetsi bose bomenyekanisha amatungo yabo, ariko uwo mwitwarariko wamaze igihe urume rumara. Emile Nibasumba wa RPA arabitwibutsa. Amaze amezi abiri gusa agiye ku butegetsi, hari kuwa 23 Myandagaro mu 2020, Evariste Ndayishimiye yasavye indongozi kubahiriza ibwirizwa shingiro mu gushira habona amatungo yazo. Nagira ndabasabe guhera ku munsi w'ejo mutangure gusuzuma amatungo yanyu yose mufise, kugira ngo muri izo ndwi zikurikira tube twahejeje kubishira ku murongo tubishikirize abajejwe ubutungane kugira babitubikire. Nitwaheza ikiringo tuze dusubire tubereke ivyo dufise babone yuko atavyo twacishije ku ruhande. Haciye ukwezi kumwe gusa kuwa 25 Nyakanga muri uwo mwaka nyene w'2020, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarihindukije mu ijambo hari mu kiganiro yagiranye n'abamenyesha makuru n'abanyagihugu Igitega. Itunga ry'umuntu n'akabanga kiwe mu gihe wivye igihugu barashobora kubona bati ibi bintu kumera birateye amakenga, ico gihe bacaja kugurura. Ico kibazo cyasubiriye kuvugirwa habona mu nama shikiranganji yo kuwa 9 Ruheshi mu mwaka uheze w'2021. Ico gihe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yasavye indongozi kumenyesha amatungo yazo imbere ya sentare ntahinyuzwa, ngo kubera ko n'impapuro zo kuzuza zimaze kuboneka, ariko gushika ubu ishigwa mu ngiro ry'ico gikorwa nta wuza aho rigeze. Igihugu kitarumva ko abategetsi bategerezwa kumenyekanisha amatungo yabo kiba kikiri inyuma mu vyerekeye intwaro ibereye no kurwanya ibiturire. Uwize ibijanye n'ubutunzi Faustin Ndikumana niwe bivuga. Ubwa mbere hoho abantu bategeza kumenya yuko kwerekana amatungo umuntu yinjira mu mabanga ya leta no n'igihe ayavuyemwo niyo ntango n'iherezo ry'intwaro ibereye yo kurwanya igiturire byo gukomeza gusonera amatungo ya leta. Iyo kitarashikira iyo ntambwe kikaba kiba kikiri inyuma. Ica kabiri nuko kwerekana ayo matungo yibutsa ugiye kurongora mu ntwaro yuko afise icabazwa. Bimwibutsa kandi yuko atagiye kwitiranya amatungo ya leta n'amatungo yiwe bwite, ngo ashike abona yuko umengo agiye kutunganya nk'ivyo muhira iwe. Igikurikira rero bica yibuza vya bindi kandi byo gutunga umurengero umuntu adashobora gusigura yabikuye arifise mayirisite, bigatuma no kunyuza amatungo y'igihugu n'urwanya igiturire ishobora gufata intumbero. Kuko mu bisanzwe iyo abantu ariko baranyuza amatungo y'igihugu kenshi biragoye kubafata bariko barabikora. Udashoboye kubafata ushobora kuvuga ati none wewe ibi bintu ushobora gusigura ko vyavuye hehe. Udashoboye kuvyerekana urumva haba hari ikibazo. Kwa tusanga ari byo kurwanya igiturire birafashe intumbero. Igihe indongozi zo hejuru zihonyanga amategeko arizo zari zikwiye kuyubahiriza, bituma ivyo kubahiriza amategeko bitaba mu migenzo no kuzindi ndongozi. Bivugwa n'uwize ivy'amategeko umushingwamanza Vital Nshimirimana. Ivyo rero umukuru w'igihugu akaba ari wabaye wa mbere mu guhungabanya amabwirizwa y'igihugu mbere n'ibwirizwa shingiro, bica vyumvikana yuko ata wundi muntu n'umwe ashobora kubikora. Biba bigaragaye yuko ari igihugu kitagendera ku mategeko, ari igihugu abarongoye igihugu
barondera aho baca hose kugira ngo bitungishe, kugira ngo bibe amatungo ya leta, barye ibiturire. Ikindi gikomeye n'ikibazo cyo kwibaza uruhara rw'ubutungane mu kubahiriza iryo bwirizwa ritegeka yuko abajejwe amabanga ya leta baja gushikiriza ivyo batunze. No kuvuga yuko mu gihe batabikoze ku gushaka kwabo, umukuru wa sentare ntahinyuzwa y'igihugu arafise ububasha ahawe n'amategeko yuko ategeka umukuru w'igihugu, yuko ategeka umushikiranganje wa mbere canke abandi bashikiranganje canke abandi banyacubahiro kuza gukora ivyitegeko ribategeka. Iyo rero atabishoboye biza kuri ca kibazo cyo kwibaza mbega turafise ubutungane koko bushobora guserukira inyungu z'abanyagihugu, bushobora gufasha kugira ngo abanyagihugu basabe yuko amategeko yubahirizwa, gutyo abaje kubatwara bareke kubonerwaho akajisho ngo bitungishe babaki biturire, bongere banyonora amatungo ya leta mu gihe abanyagihugu bobo bariko basa mu bavubi. Iyo ngingo ya 95 y'ibwirizwa shingiro ryo kuwa mbere ruheshi umwaka w'ibihumbi 2018 rirunganirwa n'itegeko ryo kurwanya igiturire. Ryo ritegeka abagize leta kumenyekanisha amatungo yabo, ayabo bubakanye hamwe n'amatungo yanditse ku bana babo batarakwita imyaka 18. Ayo mategeko yose akaba gushika uno munsi akiriko arahonyangwa. Aha akaba ari naho ikiganiro ku isoko cuno munsi kigarukiye. Pierre Gahungu nariko ndakibashikiriza nkaba ndabikebanuye naho ubutaha. Cari ikiganiro ku isoko.